kandi bongera umugisha. Murahaguruka dusome ibyanditswe byera mu gitabo cy'Abefeso 2 umurongo wa 19. Efeso 2 umurongo wa 19. Nuko ntimukiri abashitsi n'abanyamahanga, ariko musangiye ubwoko n'abera. Muraba mu ngoro y'Imana, kuko mubatse ku mabuye y'umushinge, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana, Kristo Yesu ari we buye rigumya imfuruka. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Amen. Kasemukiza nuduheza
uduhezagirire hano hantu, nuhatwiyerekeye, uvuganire natwe mu ijambo ryawe, kandi udukize akabi kose, udukize indwara zose, udukize icyaha cyose, maze tube hano imitima yacu iremye, imitima yacu yuzuye ihumure ivuye mu ijuru. Nuko ibikorwa byose bya hano bibe mu biganza byawe, ubitegeke kuva ku cya mbere gushika ku cya nyuma. Shimirwa ibyiza byose bindi bagukoreye, kandi nzima umukiza mwiza w'imbabazi, ubona umutwaro wa mwene data yitwa Landry w'Isonga arwaye cyane, umudukirize tukiko turasenga, nawe ukore ako kazi, maze asubizwe amagara meza, nawe ashime izina ryawe. Turagukengurukiye, ube kumwe natwe muri byose, kuko ari mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Imana ibahezagire mu byagire mwese, turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo, kandi tubifurije ibihe byiza mu ijambo ry'Imana tugiye kumva. Mwangeze imbazwe kandi mwese abamugisha mwinshi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana byinshi cyane, kumva amajambo y'Imana y'ukuri, iteka Imana ibiduteye yitwemereye kumva amajambo nkayo nenda taje kutubwira muri kano kanya, yuko turi muri famiye ya Saint Esprit, turi mu muryango wa Mpemiyera, nuko Imana bwite n'Imana ni mwemu, kandi twareka kutumenyesha ibyayo, kandi Umwami ahimbazwe, kuko mwenda taya yaguye cyane, nubwo wari umwanya muto, ati yaba ari gukomeza ahubwo, ati nditukira abashitsi n'akavantara, ariko turaba mu ngoro y'Imana bwite. Imana ihimbazwe, kandi ayo majambo yaba Imana yari yumvishije buri mufere wese n'umusere yaje hano agashobora kuyamwagurira mu mutima kugira ngo azokwama yatwara, ati burya naho ngwaye, burya ndi mu muryango w'Imana, muri famiye y'Imana ikiza indwara zose, naho nshonje ndi muri famiye y'Imana ivura ikiza inzara yose, muri famiye y'Imana indindisha ingabo zo mu ijuru, ndi muri famiye y'Imana. Iyo uzi kuri muri famiye y'Imana ihambaye ya misi n'ijuru, uzi ko atankomanzi ibyo Imana yakwemereye byose uzobishikako. Imana ihezagire frere nk'abo batumenyesha ibintu nk'ibyo byiza, tuzi ko bivuye ku isoko nziza itari mu ikosa, bidashobora no gukosorwa kuko ari iby'Imana bwite. Imana ibahezagire rwose, ibahe umugisha cyane rwose abafrere badukorera mu mwami wacu, mubyumve ko turi muri famiye y'Imana. Muri famiye y'Imana nuko turashobora guca mu bintu bigoye nk'ibyo muri ya predikasiyo tuza kumviriza mu kanya, batubwiye ati Frere Branham haje umugabo w'ibiro byinshi n'ingufu nyinshi, aza kumutuka ibitutsi byinshi, Imana iremera ko amutuka, ariko mu kanya isase Imana iti uyu mugabo yagutukiye imbere y'abantu, araza guca bugufi kugwa imbere yawe. Nuko natwe ejo bundi aho kera, zaba indwara, zaba intambara, bwaba ubukene, byose bizogwa munsi y'ibirenge byacu. Umwami wacu yavuze ngo gushikaho abansi bose bazohindukira indava yo munsi y'ibirenge byiwe, nk'uko umwami yamaducisha mu bintu bice bugufi tukaboneka nk'abakengeretse, hari igihe cyo kudushira hejuru naco kiregereje. Nibyo twize ejo tuti umwami ariko aratujana atwegereza mu kudasubira kurwara, kudasubira gukena, kudasubira gucumura. Tuzoba tubibona biriyo hakurya iyo tuvuye, tuho twageze iwacu, kandi tuzoba tukiri ku isi, tuzobirirwa ngaha nyene. Umwami azoduhongereza kudapfa turi hano, aduhongereze kudasonza turi hano, azoduha si kuduhonda, azoba tuganiye burundu, bazoca tujaniwe. Umwami ahimbazwe, abera munezerwe cyane iby'umwami wacu Yesu Kristo yaduteguriye kandi azodushikanako.
mwami abibahe mwese kwama muvyizeye bigume bihamye mu mitima yacu kuko abavyizeye nibo bazobihabwa abavyiteze nibo bazobihabwa. Bibiri ivuga ngo ni bande bazosanganira umwami wacu Yesu Kristo. Inyishu ya mbere ivuga ngo abantu bose babisome muri Matayo 25 ku murongo wa 10 gushika kwa 13 niho handitse inyishu ya mbere y'abazosangana aho tuzojana mwizamurwa. Inyishu ya mbere tukuma dusubiramo ayo majambo kugira ngo muyamenye neza yo muri Matayo 25 kuva ku murongo wa 10. Inyishu ya mbere iravuze iti n'abantu bose Matayo 25 mwahageze verset 10 bakigiye kugura umukwe arashika handitse ngo abiteguye nabo ba mbere nuko umwami ahimbazwe baturikije ijambo ridutegura. Bavuze ridutegura no kuvuga ngo buri mukristo wese yama yitwararitse kuri bamwe. Amen. Imana ishimwe kandi ndabibukije ko Imana icyo yavuze cyose yagihekeresheje ingufu zo kukitugezamo. Nta kintu yavuze nimba yavuze ati ntukibe hari ingufu zo kutiba ziherekeje. Yavuze ati ntukabeshe hari ingufu zo kutabesha ziherekeza iryo jambo Imana yavuze. Imana ihimbazwe. Abantu bandike bati nimero 1 abiteguye. Imana ishimwe yaronse umuhanuzi imurikira ijambo ridutegura ngo duse nawe, ritegura ngo tuboneke ko tubereye kuzoba mu ijuru iwacu. Imana ihimbazwe. Ibi jambo ritwoza data wera ubeze mukuri ukuri ni ijambo ryawe. Ijambo ritweza Imana yararungitse ituvana mu rwango rwose, ituvana mu inzigo yose, ituvana mu ishari yose, ituvana mu ingeso mbi zose, ituvana mu kwipfuza ibibi byose. Imana yarakoze umuntu wese ari expose à la parole yashizwe ku iryo jambo riramukiza iyo aryizeye. Imana ishimwe. Bibiri ivuze ngo abiteguye binjirana nawe mu bukwe maze urugi rurugagwa. Imana ishimwe. Tuvuze ngo urugi rurugagwa tubabajwe nabo bazugaranirwa hanze, ariko Imana ntihagire n'umwe abarimo muri kino gitondo hano mu bazugaranirwa hanze. Umuntu wese nategurwe n'iryo jambo yemera ati niba ijambo rivuze urukundo nanjye ngomba kuba mu rukundo. Rega n'igihe cyacu cyo kubihabwa, si igihe cy'uko bwira ahubwo n'igihe cy'uko buca. Umuntu wese ibyo twijejwe akabibamo atangorane n'imwe biteye. C'est facile, biroroshe ku bana b'Imana ko buze urukundo rw'Imana kuko urukundo niwo mugozi uzana gutungana. Nicyo gituma ariko natanze kwa karori. Urukundo niko mugozi uzana gutungana. Si urukundo rw'amafaranga, si n'urukundo rw'ibindi, ariko n'urukundo rw'ijambo, n'urukundo rwa bene data, n'urukundo rw'umucunguzi. Imana ibahezagire cyane. Imana duha urukundo mu mutima niko mugozi uzana gutungana. Urukundo rwa bene data, urukundo rw'ijambo, n'urukundo rw'umucunguzi. Abariko Imana itwuzuzana. Ukunde mugenzi wawe nkuko urukundo bwawe. Mbere cyambere na mbere ngo ukunde Imana yawe. Amen. N'ubwenge bwawe bwose, n'inkomezi zawe zose, n'umutima wawe wose, n'uburyo bwawe bwose. Imana ibahezagire cyane. Abari biteguye nimba turiko turitegura, turiko turategura n'ubutumwa bwiza, injirana natwe muri iryo tegurwa. Niwinjirane natwe muri iryo tegurwa. Imana ibahezagire. Abari biteguye ubwira urukundo rutavuye muko muzinanye neza na kanaka, ariko ubwira urukundo rwipfuriza umuntu wese kwashika ku gutungana. Warundi kwajana Kristo Yesu kubanga azira abanyabyaha. Abari ku Imana yuzuza mu mutima wanje no mu mutima wawe wose. Ntagire ikintu na kimwe kibi wipfuriza, yaba umuntu mubi, yaba wakugiriye nabi, yaba kwipfuriza nabi, yaba wakugirira nabi, yaba wagukoreye ibyiza. Abantu bose mwihanganire byose, murenze ko muri byose. Imana ishimwe. Ibibahe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hari abafrere bama usanga bagwanye kubera batagira urukundo, hari abusanga bavuze n'ababandi kubera batagira urukundo, hari abusanga bafise inzigo kubera batagira urukundo. Imana ibahe urukundo rurimo impuhwe. Amen. Utihayagiza, utanezerwa kubwabitanya kw'abandi, bifuza kw'abandi
Imana ibahezagire bakira bakava mu nabi yose barimo, kandi wamuzi yuko ibyo utunze ari Imana yabiguhaye aho ikugejeje n'abandi bose yaremye, abari mu mpimba, abari mu byaha muri ano mwanya, abariko baragutega imitego, abashaka kukwica, abakufuza, abo bose ibyo yaguhaye yobibaha kuko nawe wari muri nkabo. Imana ibahezagire. Abari biteguye inyishu ya mbere nabo tuzojana gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Hariho aya majambo yandi twama tubasomera yo mu Baheburayo igice c'9 ku murongo wa 28. Aya majambo akwiye kuba atibagirwa mu bafrere, akamayo iminsi yose kugira ngo bazokwame bayameditako. Ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo sinda gucumureko, nuko muyabiki mu mutima. Abandi bahezagire. Amen. Na Kristo nuko yamaze gutangwa rimwe ngo yishire kw'ivyaha bya benshi, azoboneka ubwa kabiri atazanywe n'ivyaha, abonekere gukiza abamwiteze. Amen. Abantu bamwiteze bagumana constantly imbere y'amaso yabo, bagumana kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, babibona ko ari ivyo nyishu y'ibibazo bafise munsi y'izuba. Abagwaye bati ntaco Kristo azoza, abashomeri bati ntaco Kristo azoza, abapfakazi bati ntaco umwami wanje azoza, intabwa baziti ntaco umwami azoza. Abantu bose munsi y'izuba turi mu bibazo tuti umwami azoza kandi abirangize. Abo nibo bamwiteze. Amen. Biteze bati ntaco, uko mubonye agiye niko muzomubona agarutse. Imana ihimbazwe. Banezerewe nicyo ca gatatu cyanditswe muri Timote wa 2:4 ku murongo wa 8 ngo n'abantu banezerewe guhindukira kwiwe bose. Amen. Bumva ko azoza bakanezerwa, bumva ko Yesu azogaruka vuba bakanezerwa. Amen. Nicyo cyatumye abera baramukanya bati Maranatha, bisobanurwa ngo Yesu araje. Imana ihimbazwe. Nuko Imana ibahe mwese kurindira umwami wacu Yesu Kristo, mumurindiranye igishika cinshi, kuko ari twebwe azobaje gutora, twebwe turi muri famiye y'Imana isumba byose. Umwami Yesu abahezagire cyane, abirure mu mibabaro yose mucamo, abaremeshe gose, kuko koko ibyo adukorera azogera igihe abidukorera byuzuye. Igihe bidukorera byuzuye, mumenye ngo iyo akijije abagwayi ni ikimenyetso cyo gusuka mu bapfuye. Amen. Iyo akijije abagwayi ni ikimenyetso cyo gusuka mu bapfuye. Iyo aduhariye ibyaha ni ikimenyetso cy'uko azobivanaho burundu, umuntu wese akabaho mu kutagicumura. Umwami nahimbazwe rwose, abahumugisha mwinshi cyane mwese wo kuguma mu ijambo ryiwe, niryo nyishu y'ibibazo byacu byose. Murakoze. Amen. Imana ibahezagire. Muraguka dusome amajambo y'Imana y'uyu munsi. Imana ibahezagire cyane kandi bamugisha. Murasoma muri Luka 19 niho tugiye gusoma uyu munsi mu gitondo, duhere ku murongo wa 41. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo duhagaze imbere y'Imana isumba byose. Ashitse hafi abo gisagara arakirira ati uyu munsi iyo umenya iby'amahoro, ariko none bihishijwe amaso yawe, kuko iminsi izokuza ko aho abansi bawe bazokurundira ikirundo c'ivu kigukikije, nabo ubwabo bakagukikiza, bakakugariza impande zose, bakagukekana n'abana bawe bo muri wewe, kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagendewemo. Amen. Que Dieu vous bénisse, mubyagire. Imana ibahezagire cyane. Amen. Que Dieu vous bénisse. Umwami ahimbazwe kandi cyane ko kuko utamenye igihe wagendewemo. Amen. Kandi Imana ishimwe cyane kuko two twaramenye igihe cyacu cyo kugendererwamo. Amen. Igihe cyacu twarakimenye cyo kugendererwamo. Imana ihimbazwe. Twaritavye akamo k'Imana isumba byose, ni ukuvuga ngo Imana yarararitse, natwe twaruvishije. Imana ihimbazwe. Duhitamwo gukosora,
ivyo byose twari twarazimiriwemo. Uhereye ku mubatizo, twarakosoye umubatizo, twemera kubatizwa nk'uko ijuru rivyemera. Amen. Uhereye ku nyifato zacu twaremeye uko ijambo ryabivuze. Imana ishimwe. Imana yarakoze kuzana amajambo yo kudukosora kugira ngo nk'uko mw'ijuru biri, amen, nk'uko mw'ijuru biri twebwe abemerewe kuzoja mw'ijuru duheze aba ariko tubikora. Imana ishimwe. Nk'uko Imana yabishinze iri mw'ijuru bikandikwa mw'ijambo ryayo, niko natwe twavyemeye. Tuba duhuje n'Imana isumba byose, tuba twemeranye n'Imana isumba byose ko ubwayo nitwitondera ijambo ryayo izoza ikatuvana muri ino si bataryemera ikatujana iyo ryakomotse iwacu mw'ijuru. Imana isumba byose oraho abahezagire kandi cyane mwese abemeranije n'ijambo ry'igihe cyacu. Imana imbazwe. Amen. Bibiliya ivuze hano muri Zaburi amajambo yo muri Zaburi 118. Bibiliya irayavuga neza kandi ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka. Ku murongo wa 22 aranditse ano majambo hati Zaburi 118:22, ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka. Ivyo vyavuye kuhoraho kandi nigitangaza mu maso yacu. Uyu niwo munsi uhoraho yashizeho, turawunezererwako tukawimbarirwako. Amen. Imana ishimwe. Ni umunsi Imana yadushingiye. Amen. Ni umunsi Imana yashinze wacu natwe. C'est notre jour. Imana ishimwe. Ni umunsi wacu. Amen. Uko impano iva ku Mana ishikira twebwe. Imfashanyo Imana irungitse, hari ivyo yarungikiye intumwa, ivyo zaravyakiriye mu gihe cazo. Hari ivyo yarungikiye Abisirayeli, baravyakiriye mu gihe cabo. Hari n'ivyo natwe yaturungikiye mu gihe cacu, abahigwe n'abavyakiriye. Amen. Bakabibika neza. Umwami ahimbazwa. Oh, que Dieu vous bénisse. Harahiriwe abavyakiriye mu mitima yabo ivy'Imana yabarungikiye. Imana ishimwe. Haranditse muri Matayo 13 aya majambo y'ukuri y'Imana isumba byose ku murongo wa 19 ngo abumva ijambo ry'Imana. Matthieu 13:19 haranditse ngo abantu bose guhera ku murongo wa 19 ngo uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, wa mubi araza agasahura ikibibwe mu mutima wiwe, uwo niwe yabibwe iruhande y'inzira. Amen. Oh, mbese nyene aramagorwa. Impano ivuye ku Mana isumba byose, Imana yirungitse maze umuntu akayandanjwako akabifata uko yishakiye, maze Bibiliya ivuze ngo wa mwansi ababundiye kuza kubitwara acaza akavyiba. Mwavyumvise mubifate neza. Ndasubiramo, uwumva wese ijambo ry'Imana ntaribike neza mu mutima, ntarikumye ubutakirirekura. Satani yamari vigila, yamagavye kugira ngo ivyo agenda ntatwara ivyo gusa wajanwe, atwarana n'utundi warufise. Ndabasavye ngo muze muravyumva icimana bahaye mukibike mu mutima udata, kuko umwami ntazotwara umubiri, azotwara ijambo yabikije muri twebwe. Uhoraho ashoboye byose abahe kugumya umutima ijambo ry'Imana. Abantu bavyumve hano inyuma muri Zaburi 119 inyuma hamwe yaho twari dusomye muri Psaume 119 handitse ano majambo tukunze kubasomera, avuga ku murongo wa 10 gwera ku murongo w'icenda haranditse ngo
Zaburi 119:90 ngo umusore azokwezesha inzira yiwe iki, azoyezesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe rivuga. Nakurondeje umutima wanje wose, ntukunde ko mpusha ngo mve mu mabwirizwa yawe. 11 maintenant. Nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucurako. Amen. Mwama imbazo. Nuko ndabasavye n'umutima wanje wose abera b'abafrere n'abasere babe nka Mariya, ngo amajambo yose Yesu yavuga yayabika mu mutima wiwe. None Imana ibimpe muri kino gitondo amajambo mbwirwa y'agaciro y'umwami wanje, nanje ndayabike mu mutima. Niyazondinda ishavu, niyazondinda inzigo, niyazongarura abansongorokeje, niyazongarura mu bihe byose nzoba mpuye n'ibyo nzitaza. Nabitse ijambo ryawe mu mutima kugira ngo sindagucumureko. Imana ihimbazwe, nuko Imana ishoze abera kubika ivyitungikira mu mitima yabo ahadata. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Aya majambo yo Pawulo yigishije nayo kuri mu mwami wacu, ndasavye ngo mumfashe tuyasome mu Bikorino ba kabiri ikigabane ca 4 n'amajambo y'ukuri y'umwami wacu Yesu Kristo. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 7 kumurongo w'indwi haranditse ngo ariko dufise ubwo butunzi mu nzavya zibumba, ngo ubushobozi buhebuje bube ubw'Imana butavuye kuri twebwe. Amen. Dusugerezwa impande zose ariko ntidushika mu mbobane, turazazanirwa ariko ntituranduka umutima, turahamwa ariko ntiduhebwa, dukubitwa hasi ariko ntitugwaho. Iminsi yose tugendana mu mubiri urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu. Amen. Mwami abahezagire cyane abamugisha. Verset 13. Ariko ko dufise uwo mutima wizera ubonekera mu byanditswe, ngo nizeye nico cyatumye mvuga, natwe nyene turizera nico gituma tuvuga. Amen. Horaho ahezagire imitima yacu twese. Bivuze ngo ubwo butunzi Imana yaduhaye ntituzobuhabwa tugeze imbere, ahubwo tubutunze muri ino mibiri mpfa. Ubwo butunzi bw'ijambo dufise ubutunzi budasanzwe mu nzavya zibumba. Umuntu atungiye hano ivy'Imana yamushikirije. Ntabwo tuzobitungira mu ijuru ngo tuzoheba gutukana tugeze mu ijuru, tuzoheba gushafura tugeze mu ijuru, tuzoheba inzigo n'urwango tugeze mu ijuru. Oya, umwami yarabitse ijambo avuga asenga asemerera ati singusavye ngo bavane mu isi, ariko ngusavye ngo ubazigamire mu isi, barinde wa mubi. Data we ubeze ukuri n'ijambo ryawe. Amen. Imana itwereza ngaha itugabire hano mu bansi bacu benshi, nishoboye gutungira umugeni wayo. Amen. Ikamutunga atandura atagasemwa ataninjebejebe. Umwami ahimbazwe. Sibyo tuzohabwa tugeze kuzamurwa, ariko nivyo duhererwa ngaha. Imana ishimwe, kubera hari ico twiteze turacambarira, turezwa kugira ngo impano y'Imana ivuye ku Mana isumba byose, Imana izishikane ahantu hera. Amen. Imana ishimwe. Amen. Abateguriwe ubukwe bose, abiteguye bose barinjira. Abiteguye bose barinjira, binjirana nawe mu bukwe. Nukuvuga bari biteguye, bogejwe n'ijambo ry'igihe, bogejwe doublema, bogejwe inshuro kabiri. Bwa mbere bogejwe gutahura nabi, Imana irabibakiza. Bozwa insiguro z'abantu, Imana irazibakiza. Bozwa ivyiyumviro bibi byose ushanye n'ivyiyumviro vya Kristo, maze bahabwa ivyiyumviro vya Kristo. Imana irabibaha biciye mu ijambo ry'igihe. Hanyuma amaraso ya Yesu nayo aboza ingeso zabo mbi zose n'imikorere mibi yose. Mwemwe yeraheza aruruka ko tumwiteze. Amen. Twiteze ubushobozi bw'Imana.
bw'Imana buzoza kutugereramo nimutegura ikibanza buzojamwo mu kwezwa n'ijambo mu mpande zose. Imana ibahezagire cyane. Dufise ubutunzi mu nzabya z'ibuzima, ariko ko dufise ubwo butunzi dusukirizwa impande zose. Turagwa ariko ntidushike hasi, ni sawa. Imana ishimwe. Turazazanirwa tukumva womenga biragoye iby'inzira, ariko ntiduherayo jamais. Tuvyuka dushikame twizeye. Frère Branham yaratewe ati raba so agupfire mu maboko ari mboregwa, none abantu benshi bajanye kugakiza bikunguye iki, ariko ntivyamusubije inyuma. Frère Branham aterwa nuko umugore n'umwana we bapfuye, barapfa neza neza, kandi asengera n'abapfuye bakazuka, ariko ivyo byose ntivyamuciye intege. Imana harahiducisha kandi haba ari heza, kandi ibi byose bikorwa na Shetani. Nta kibi na kimwe kiva ku Mana. Ivyashikiyeho n'ivyavuye ku Mana, vyavuye kwa Satani. Ariko nuko Imana yamurekuye iti ukore ku mubiri wiwe, ariko ntukore ku bugingo bwiwe. Ubugingo bwacu buzigamwe n'Imana isumba byose. Imibiri izogwara, izosaza, izokena, izotukwa, izohoromboka, ariko Umwami azigama ubugingo bwacu yashizemo ijambo bwiwe. Uraho ashoboye byose, abazigamire muri ivyo. Muzi ko gusaza tuzosaza, kugwara tuzogwara, no gupfa dupfe, ariko ntitwapfa azotuzura mu bapfuye. Nitwagwara azodushikana mu kutagwara. Umwami ahimbazwe. Ufise ubwo butunzi mu nzabya z'ibihumbi. Imana yaranogetse umugisha, ihabwa icubahiro. Ihabwa icubahiro cinshi gose, n'ibihe bitazoshira. Aya majambo nayo kuri yo muri 2 Corinthiens chapitre 6 niho tugeze mu Bikorino ba kabiri cya gatandatu. Verset 17 aranditse aya majambo ngo nuko muve hagati y'ababandi mubitandukanye ko nikuhoraho agize, kandi mugakore ku kintu gihumanya na kimwe. Nanje nzobakira, nzobabera kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa. Nikoraho ashoboye byose agize. Amen. Mwami ahimbazwe cyane. Nuko muve hagati y'abandi mubitandukanye ko. Ntabwo batubwiye ngo nimuve muri Katolika mubitandukanye ko, sibyo bavuze. Oyaye nibavuze ngo nuko nimuve muri Pentecote mubitandukanye, sinavyo bavuze. Oyaye habo bavuze mutandukane n'inyigisho zose. Ndasabye n'umutima wanje wose manitse ukuboko hejuru nti buri mufrere na buri musere icafashe cyose kivuye ku Mana naba ari cyagenderamo. Ntagira umufrere aguma mu bintu yahozemo, kandi Imana yazanye ubutumwa bwiza, yazanye ijambo ngenderwako, yazanye la ligne directrice, yazanye umurongo ngenderwako yabuduhaye. Hanyuma umufrere n'umusere akavyibagira, akabifata nk'uko atigeze abibwirwa. Ndababwira ukuri, nitwari twifuza nk'abo, kuko Imana izobahana. Imana ibasuka ku buntu bwayo mwese, ibasuka ko mwemu wayo wo kwakira mwese, ibasuka ko mwemu wo guhindura no gukosora mwese, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ayumvira isengesho ryanje, aheze abantu bose bafatwe n'umutima w'ubwenge, ko ni inkumi z'ubwenge. Twari tumushumba w'ubwenge w'umwizigirwa, ngo abantu bagire ubwenge, kuko ngo bagize ubwenge bazokwaka nk'inyenyeri. Imana ibahezagire cyane. Amen. Ibakosore mwese, mwemere gukosora, mwemere gushiraho ijambo rishize. Amen. Bible ivuga neza, nikwifuze hano ngo nuko muve hagati y'ababandi. Ibintu byose ndabibasabye nshize ukuboko hejuru, kandi imbere y'Imana isumba byose izombaza ibyo mvuze. Abaka bene data bose nimwitandukanye navyo, nimwitandukanye navyo. Ntagire umufrere n'umwe, ntagire ni predication n'imwe yiri mu rwango mwumviriza. Izo ni predication zitabaye z'Imana. Imana ibibarinde mwese, Imana ibibarinde. Yaba niba hari uyu mugwi waguyu ngira ngo niko muranyumviriza, niba hari abafrere basengera bakaba banga abafrere basengera bose bahuriye ku bya Branham, bose bahuriye ku bya Frank, ivyo byose nimutandukane navyo. Hama mwebwe mubakunde bose, muzaba mukoze, mubakunde bose. Ntagire umuntu azohura n'abafrere biyo ngo bariya ntibakundana n'abahariya, ngo nje nifatana na bariya, uzobugiye kwanga bari bahora iki. Habo kunda abo bafrere bose, Umwami azobagarura bose. Nivyo dufise mu mutima, dufise ko Umwami azobagarura bose. Nimureke kunyigisha
mwigisha muhiga imijana 200 kandi muyironka ngo harimo abatazogaruka. Iyo ni afere yanyu, mwebwe muze batazogaruka, muremure bakumije mwebwe muraheriyo. Naho jewe numva bose bazoza, bose numva bazoza, abankubise, abantutse, abakwanse, abavyo bakuvuze byose, ibyo baremenanje byose, bose umwami n'abakiza ururimi rubi, bose umwami n'abakiza ivyiyumviro bibi, bose bahurire ku ijambo rimwe, bose bahurire ku gutahura kumwe. Imana niyegeranye intama zayo zikire zose. Iyi assemble cyo bikaba ijambo ntashaka kuvuga, assemble yaba nonariye, abanditaho begamiye, ategamiye muri bariya kuko batabashigikiye. Abariya ni bavuga ngo turanka bariya nabo dushaka, twe tuvuge tuti naho mubanga twicaranyega, tuti naho mubanga twebwe turabakunda. Nitwagenda muri bariya ngo turanka bariya twe nabo dushaka, natwe tuti bariya naho mubanga natwe turabakunda. Hama tubihoze kandi l'amour vaincra. Rukundo ruzotsinda. Hama rukundo ruzotsinda. Nani nimba bivuga mukunda basi banyu. Abo bageze naho bizera 90% y'ibyo twizeye. Mubanga mubashe basi banyu. Erega mu bafrere mwe Stefano yatwigishije neza ati hari umuntu atabikicucu. Numwe gusa. Nushoye amagi mu isoko. Ubona ashaka kukicucu. Ushobora kumbwira ko kwitega ikinga cyangwa banagendera mu kanya yayata ushoye amagi. Umuntu ashoye amagi agenda yafashe ntiwe bagita birongeza nyene bagenda agenda ngo musho amabuye yo bigira ko bisesetse byose we asubira kuri tor ko byaje. Ariko umuntu ashoye amagi ngo ariko bazagenda bakagenda n'agatenge yo fumeme igitenge gakoroka hako ayirunge. None kuvuga ngo umuntu ashoye amagi agenda ari pida, agenda gapfa. Uko niko abantu bashikiriye guhabwa urukundo rw'Imana, badakwiye kwinjizwa n'isegonda n'imwe ahantu basubira kubaho. Umuntu yahawe n'Imana gukunda abanzi biwe, nakwiye kuregeza na gato amavisi ngo asubire kongera kubwirwa inkuru zo kwanga abantu ze. Izo nkuru akwiye kuzicapura. Murabinyemerera? Murabinyemerera? Niba bahora n'umufere akagutera inkuru ngo hajya abafere b'Igitega rero ngo barazimiye. Uramubwira uti izo nkuru sizo nashaka, mpa amafaranga nigire niyo naje kurondera aho tuzosubira. Nawe umufere cyangwa umusere yakongora ati hajya mbere urazi kuko Gertruda yiba ibitoke n'ijoro. Uti ko bataramufata reka kubimbwira. Kandi je sindi umupolisi sinkora no documentation umva nzobitanga je ndamuzi ko umusere wo muri assemble wacu Gertruda umusere mwiza wo muri korale mbere. Ibindi ntabyo nzi. Waramufasha ngo nivyo numvise. Warumvise lesesa s'il vous plaît lesesa mubireke kuko mukwiye kuguma n'umutima mwiza niwo Yesu azodusanga. Amen. Imana baheza gihe. Dufise ubutunzi tudashaka kwirungera tufise. N'ubutunzi Imana yadushizemo. Imana ishimwe nuko mumenye ko mu gihe cya Yosuwa ni hari ahantu horoshe, hari ahantu ho gushikwa. Mu vy'Imana yavugishije Mose byose bahora bavyumva bari hakurya kure batarajabuka za Yorodani, bataraza n'ibimome z'Yeriko, batarahinjira, bahora bavyumva bari babigezemo babibamo. Le vrai amour vécu wari urukundo babayemo, yari amahoro babayemo, wari umunezero w'agakiza babayemo, byari ibintu barimo bari barabwiwe me hageze ko babibamo. None abafrere babigumemo babibemo, aho niyo Yesu azodusanga agaheza katujana. Imana baheze kandi bamugisha ko bibamo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twaragenderewe, twaramenye n'umunsi wacu. Imana ihezagira abafrere nuko muve hagati y'abantu mubitandukanye naho yoba ari pastor wo muri assemble aja mbwira kwa Gervasi ndamubwire ni yewe Gervasi naco ndamuzi ko kibi uramwanye wewe jewe urabindeke jembe ndamukunda kuko naco ndamuzi. Imana baheza na Imana ihabwa umugisha mu mitima, Imana ihabwa icyubahiro ibamugisha mu mitima yanyu. Murakoze. Muri Yesaya handitse aya majambo meza kandi Imana ishoboye byose ibiduhe mu izina rya Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse tous. Imana ibahezagire rwose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Oh Imana ishimwe.
verse umurongo wa igice cya 49 umurongo w'umunani haranditse ngo uku niko Uhoraho agize. Yesaya 49 umurongo w'umunani. Uku niko Uhoraho agize ati mu gihe cyo kwemererwamwo ndakwishyuye, amen, no ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye, kandi nzogukiza ngushireho ube isezerano ry'abantu kugira ngo usibure igihugu utume basubizwa mu ishamvu yabo yabaye imisaka, kandi ubwire imbohe uti nimusohoke, n'abari mu mwiza uti nimuseruke ahabona, bazogenda barisha umwagambo ku mayira, kandi ahari harabuga hejuru ku misozi hazobabera ivyanya, ntibazokwicwa n'inzara canke n'inyota, kandi ndugumba ntizobahundagaza canke izuba, kuko bagiriye ikigongwe azobaja imbere akabashikana no ku masoko y'amazi. Uhoraho ashoboye byose atwinjize muri ano majambo mu izina rya Kristo Yesu. Imana ihimbazwe. Uyu munsi wacu ni umunsi w'uko ahari uruharabuga, hari desert, mu mutima wanje haba icanya, hakamera ubwatsi butotahaye. Umwami ahimbazwe. Ni igihe cy'uko uwatugiriye ikigongo yatwemeye turi babi, turi abantu baburebure, bakure cyane, bari mu mwijima w'incuraburindi, ituvanamwo ikatujyana mu muco wayo utangaje, azotuca imbere, amen, maze turye dushire inzara, agakengerwe kose katuveko. Ako gakengerwe siko ndavuga ngo wahora uri umuboyi no ruciye mucitse mustaneri, oya, ahubwo n'agakengerwe kavuze ngo nahora ndi umunyabyaha none ncindutse umwana w'Imana isumba byose, bahora bansomborotse agashafura none bansomborokeye basanga ndabaheza iki, niko gakengerwe ibyo Satani yadushize ko bikatuvako. Umwami ahimbazwe. Nuko ni umunsi wacu uko tubihabwa twebwe twese. Imana ibihe abari hano bose mu Kristo, amen. Imana ibahezagire rwose, kandi dukoranira hano kugira ngo twese tugire communion avec Christ. Frere yatwigishije neza kandi yagize neza no kuvyigisha muramvya, baje kunshingira intahe, muzoze murabivuga uko nyene, baje kunshingira intahe ati frere yatwigishije neza muramvya, atwibutsa ingene turi zahabu yagegejwe. Imana muhezagire cyane, kandi mwese ni mube nkuko kwacu, namwe mubitware nkuko tubitwaye, nimwashingira n'abandi mubashingira naye nkuko nyene, ushika Yesu agarutse ino asambly be asambly y'abavyakiriye, abagore, abagabo, abafrera, abato, abajene, abasaza, mwese muba bavyakiriye mu mutima. Abansi Kristo yarabambwe ngo abari abansi bahinduka abakunzi, abari bari kure begezwe hafi, abari baboshwe babohoke, abari kure mu mwijima begezwe hafi, abatagira famiye bari umuryango, niwo muryango wavyawe n'amaraso ya Kristo Yesu, wavyawe n'ijambo ry'ukuri, ni famiye dufise. Imana ibahezagire, mukoranire ivyiza. Nimwumva umugwayi ngo yasomewe imbere hama namwe ngo twahejeje, abo umugwayi basomeye imbere bari bararitse bafise umutima ukundana ngo baje kumuraba, aje kumuraba. Nimumve ngo yagiye mu bitaro ngo abadiakere banditse ngo batanditse n'ibibaraba, oya, abagabo n'abagore n'abana bose bagaragaza urukundo rw'Imana rushizwe mu bikorwa. Ntirubabwire ngo genda ususuruke cyangwa genda uhake, oya, habwo n'umwansi wawe niyasonza uramugaburire, niyanyotegura mu ivyanywa, niyagira ivyakere yambara urabimuhe, hanyuma umwami wacu azomenya uko azomucira urubanza. Imana ishoboye byose ibahezagire rwose, umugisha mwinshi, we kugira cyane cyane ntagira umuntu umwe yumvira nabundi. Yesu araje, amen. Imana ibahezagire. Bibiliya ivuga muri ano majambo ya hafi yacu yo mu Bikorino ba kabiri igice cya 6, de Corinthiens chapitre 6 ku murongo wa mbere, n'amajambo meza cyane kandi asa nayo dusomye. Imana yarashikije nihabwa icyubahiro, kandi ko dukorana nayo turabinginga nimwegwe ubuntu bw'Imana kubusa, amen. Imana ibahezagire, Imana ishimwe. Nimwave muhabwa ubutunzi twahawe ngo mubupfishe ubusa, kandi ko dukorana nayo ni Pawulo, ko mugiye amahirwe mukaba mwakiriye ab'Imana itumye, nuko ibyo babashikiriza nimubipfishe ubusa, amen.
Imana itumye rero si Jerome na Fidel na Edouard, abimana yatumye ni Frère Branham na Eward Frank. Imana imuca mudushira ko ngo baraye bitangaje ko abimana itumye hari abantu baza muri assemblée kwakira bibi, abo nabo barabironka, none Imana ibakiza uwo mutima wo kumva bibi. Murumve vyiza gusa, mwumve vyiza gusa. Abo Frère Frank yabatukabije kati hari abantu baza kumva bibi, ariko hari jambo ribashika ko ntashatse kubasomera babaza iyo ndabyibutse rivuga ngo hanyuma murarisomera muri Matthieu 16, muraza kugisomera muri Matthieu 16:18. Sishaka kubivuga ko Imana ibarinde kuza kumva bibi, ibahe kumva vyiza gusa. Murakoze kandi ko dukorana nayo. Imana ishimwe, turabinginga nimwegwe ubuntu bw'Imana gupfubusa. Amen. Ese murabizi ko twakiriye uw'Imana tumwe tuba twakiriye Imana? Murabizi ko tuba twakiriye Imana? Imana ibahezagire cyane. Nuko twakiriye uw'Imana itumye tuba twakiriye Imana iwacu. Nuko Imana ishobora byose ibahe kwakira. Si kwakira Frank mu nzu bango ko yicaye mu nzu twifotozanije nkuko benshi babikoze na Gikrefeld ndahambaye nakoze oyaye. Nukwakira icimana yamurungikanye mu mutima wanje. Imana ishimwe. Suko nshobora gutelefona Krefeld Krefeld simisi Yerusalemu, no. Suko wicanye na Frank ukifotozanya nawe mugasangira uhambaye ni waciro impano oyaye. Ahubwo Imana niyo itanga impano zose kugira ngo bibake umubiri wa Yesu Kristo. Nuko Imana ibaha impano cyane y'urukundo. Ibahe urukundo mu mitima yanyu, mukundi ijambo mwashikirijwe muri bere maso muri zigame neza. Amen. Kuko niwo munsi wacu wo kugendererwamo, ni munsi wacu wo kwemererwamo. Lizo safre Imana ishimwe iti mu gihe cyo kwemererwamo ndakumvise, no ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye. None ni gihe cyo kwemererwamo, none no munsi wo gukirizwa ko. Amen. Imana ishimwe. Verset 3 irakomeye cyane kandi Haleluya. Nitugira icyo tuzana gitsitaza mu kintu na kimwe kugira ngo kugabura ivy'Imana kwacu ntikugawe. Amen. Ariko twishimagiza muri byose nk'abakozi b'Imana, twihanganira cyane mu marushwa, mu mibabaro, mu vyago, mu bimoko, mu mabohero, mu migumuko, mu butame, mu kurara amaso, mu kwiriga ubusa, mu kugira umutima utanduye, mu kugira ubwenge, mu kutarambirwa, mu kuba inda nziza, muri mwebwe yera, mu rukundo rutaruheyeyi, mu ijambo ry'ukuri, mu bushobozi bw'Imana, dufise ibigwanishwa byo kugororoka byo mu buryo n'ibyo mu kubamfu, mu cubahiro no mu gakengerwe, mu mugayo no mwishimwe, twiyumvirwa nk'abanyabinyoma ariko turabanyakuri, twiyumvirwa nk'abatamenyekana ariko turi barurangiranwa, tuboneka nk'abagira bapfe ariko raba turi bazima, tuboneka nk'abahanwa ariko ntitwicwa, tuboneka nk'abababara ariko tunezerwa iminsi yose, tuboneka nk'aboro ariko dutungisha benshi, tuboneka nk'abatagira icyo batunze yamara dutunze byose. Amen. Ibi bintu Imana ibiduhe twese. Imwemu yari kuri Pawulo nanje abariyo imbamwo iminsi yose. Muzi neza ko hari umunsi umwami wacu yavukiye mu bwato kandi yaragayitse, ariko hari n'umunsi yateretse amaboko aja mu ijuru, ibicu biramutwara aja mu bwiza, abamukengereye bose nta numwe yarahari uwo munsi. Imana ishobora byose ibahe uwo mutima nk'uwo Pawulo yari afise. Umunsi wacu wo kwemererwamo n'Imana isumba byose n'igihe cy'uko naho tubonaka nk'aboro tumenya ngo erega hano mwemu yera ahazigamiye ubwoko bwiwe, nico gituma n'isi ironka agahenge. Isi irimo koroherwa kubera umugeni akiri ngaha, niyagenda izorumirwa. Imana ishobora byose ibarinde imikino muri iri jambo turimo, mwiyuzuze naryo, nibwo butunzi Imana yadushikirije. Ndara amaso niriwe inzara kubwira parole. Amen. Ariko noneho Imana ishimwe
byari yarahevye byose mu bifipiri ko handitse ngo yamara kugira ndonke icatumye nanjye mfatwa. Imana ishoboye byose nibigabira abafurere n'abasere bose mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Imana ibahezagire cyane, ibahe kubibamo, mumenye umunsi wacu n'uyu turiko turanawusozera, turiko turasozera iminsi yacu Imana yadushizemo kugira ubuntu, maze agakiza kazova ku banyamahanga kimukire mu Bisirayeli. Kandi ibihe byavyo vyashitse, umuntu wese yarakwiye kutarenganwa n'izuba ry'ubugingo ritaramuha agakiza ritwaye mu mababa yaryo. Yesu Kristo abampe umugisha, abantu byure muri assemblée habikanguro, habeho competition, habihiganwa by'abantu barara amaso, by'abantu bisonzesha, by'abantu bariribana. Amen. Kuko handitswe ano magambo meza ngo erega uza gusiganwa yitegura muri byose, ariko twe nitwimenyereza muri byose ngo duhabwe igitsibo kibora, ariko twimenyereza muri byose ngo duhabwe igitsibo kitazobora. Nuko Pawulo ati nande mpindura umubiri wanje umuja, kugira ngo naho nigishije abandi sinze mboneke ko nanje maramaye kuri wa munsi. Imana ibahe ubutunzi bwayo mu bubungabunge neza mu masengesho, mu kwiyegereza Imana, mu kwisonzesha, mu kurara amaso. Imana ibibahe, mureke kuba abanebwe mu bwami bw'Imana, kuko abanebwe bazoronka zero. Imana ibarinde kuba abanebwe, ahubwo ibahe une bonne position dans le Seigneur. Ibahe igihagararo ciza mu mwami wacu. Umwami wacu araje vuba ntatitevye. Abahora bafise abo banka nibabakunde gushikaho Yesu azoza atandukanye ibintu bibi n'ivyiza, abeza abatware mu ijuru. Kandi tubifurije kuba beza mwese, tubifurije kuba inzavya z'icubahiro mwese. Imana ishobora byose bibahe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze, mwaguke twishire mu maboko y'Imana isumba byose. Que Dieu vous bénisse. Imana ibahezagire. Turarimba tuti nahabiye kure yawe none ubu ndahabutse, ndaje mwami, ndaje nungize. Imana ibahezagire kandi ibahezagire cyane. Amen. kogwe ku mutima n'Imana azamurire isengesho ryiwe ku Mana ati mwami ndashaka ko ubujuju bwose kutahura nabi bwose ingeso mbi zose intege nke zose kunanirwa kose mwami ndagusabye muri iki gitondo ungenderere uwimvanemo nugera mu mutima wanje wirukane ibitari byawe byose maze unyuzuzemwo ubutunzi bwawe umene ko bubungabunga neza mwami umutima wanje bizigame neza gushika Yesu garutse kugira ngo icyo wabikije nuza kugitora uzosange carakuze carabaye kizima muri jewe. Imana ishobora byose bigabire abavyifuje bose mu izina rya Yesu Kristo. Data wera Imana igororotse uri Alpha na Omega, niweho wakoreye nk'ibi twifuza abatwitangiye imbere kandi warasezeranye ko natwe dusozera uzobidukorera. Ico gituma nje imbere yawe nakamba ndira cane ukure umugeni wawe impemu zose zimuzingamitse ibibi byose biri mu mugeni
bimuvanemo mwami, haba mu byo utwezesha ijambo ryawe, haba mu byo utwezesha amaraso yawe, byose mwami nutweze bituvanemo byose, ubunebwe bwose, inzigo yose ubamo bwose, ubucucu bwose, ubuzimire bwose, utabura nabi bwose, bivane mu mitima y'abana bawe n'ibindi bibi mwami byose bituvemo, ubugingo bwacu bube ubwejejwe imbere ya Mukiza. Cagagura imigozi yose ituje Mukiza, maze twerezwe uhoraho, twezwe mu bugingo bwacu, twezwe no ku mibiri yacu, imibiri yacu bimaze bihimbara Imana isumba byose. Bohora ababoshwe mwami, vana mu mwijima abari mu mwiza bose, abari mu bikorwa byose by'umwijima mwami, bahenure bavaneyo bose, bakontrenye, ubahate cyane kuva mu bikorwa bibi bya shetani, babe abana bawe, bakora ibikorwa byiza byawe byo mu ijambo ryawe, byemewe imbere yawe, bikorewe mu rukundo rwa Kristo Yesu. Uzokoze mwami, heza gira ubwoko mwami wadushinze guhagarara imbere, natwe ubwacu duhezagire, abansiye ubahezagire, umugisha mwinshi, ishengero ryose rihezagire mu izina rya Yesu Kristo. Uturinde kugira parti pris, uturinde kugira duhengamiye na hamwe atari mu ijambo ryawe, atari mu rukundo, duhengamire mu rukundo rwawe, duhengamire mu mahoro yawe, mu bugwaneza bwawe, muri mwemu wawe, twuzurane nawe Mukiza. Oh Seigneur Jésus, mwemu wawe abwirikanye na mwemu wacu ko turi abana bawe, uzokoze Mukiza. Oh Seigneur Jésus, une fois de condamnation, ijwi twagize ryose ritsindwe, ibico rihagararako, ariko abana bawe bumva ijwi rya mwemu ry'indirimbo n'amashimwe, bagenda bakunezereza muri byose Mukiza, kuko uri umucunguzi wacu. Urakoze, irasambure ni wewe wayitanguje, abari hano bose ni wewe wabazanye, nta n'umwe twazanye, nta n'umwe twabyaye, ni wewe wabyaje ubutumwa bwiza. None bategure, none beze, none bahindure, ubakuze bagakiza, wabazanye kubica, wabazanye mubakize. Bezeshe ijambo ryawe, bezeshe amaraso yawe, uzuze mpemu yera, ntagihe n'umwe aguma mu kinyago cya shetani. Turabasabye bose ucagagura ibiraro byose byabifatanya n'isi, tuje mu bwami bwawe muri Kristo Yesu umwami wacu. Hezagira iri koraniro, uririnde abantu bose, ubunebwe bwose, uburozi bwose, intege zose, inabi yose. Iri koraniro ribe intego wiharije, ribe ikibare cyawe, ribe muri famiye ya Saint-Esprit. Uzokoze mwami, urakoze mutanga bugingo, tubisabye n'umutima utunuye, wumve gusenga kwacu, utugirire imbabazi, utwishure mu buntu bwawe, ko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana ibahezagire cyane mwese mubyagire.